Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Yapu ni Bujumbura TV twaje twagarutse reka ndagushimire wowe ufasha kana kawe ugakurikirana ibiganiro byacu. Nivyo agaciro cyane kuko tubona ko dufise abantu badukurikirana bakurikirana ibintu dukora kurikirana impano tuba tuko turekana. Utaniba tarakora subscribe sinze turindiriye kora subscribe kugira ngo ushobore kuba umwe mu bambere bashobora kuronka ibiganiro byacu. Uyu munsi turi kumwe no umustar umuririmbyi wacu muri aririmba hip hop muramuzi. Abatamuzi muraza kumubona ariko nibaza ko mwese mumuzi. Nawe sundi ni Magic Soja Kingolongolo kandage kazi Magic kanashuye musi. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije n'abakunzi bose ba Buja Flavor ndabakunda cyane. Ega nkuko mubibona ni Magic Kingolongolo afise indirimbo nshasha iri hanze, indirimbo ni coming soon. Kuko indirimbo yese coming soon. Coming soon nuko mfise ibintu byinshi biri coming soon. Ibintu byinshi nguma ngira abafanzi banje yuko ngiye kubazanira. Sasa ijya ni coming soon nkuko nabivuze. Nkuko nabivuze ijya ni coming soon. Ejo ndashobora kuririzinga izindi nziza kandi kujya nyine nabiririmbye yuko nzobakorera byiza nzokoma ndabakorera byiza muri coming soon. Ego coming soon irimwe amajambo asa nkaya kakaye canke mengani ni message roshaka gutanga. Ndayevuge gute yani iko imo maneno makali maneno unagizia wanani unajua sisi tunatupa jiwe gizani alafu mwenyewe linapiga ndo huyo so generally coming soon kandi naravuze n'amazina yabo y'abantu ariko nta beef irimwo kiro safi tu nta beef irimwo. Indirimbo hari ahantu uvuga unakuja na kupiga sijuma media tu ibintu nk'ivyonye ushaka kuvuga iki? Soon nakuja hivi, soon takuja kihivi, nakuja kuteka social media na radio TV itakuwa ngumu maana sio rahisi kama Peter watakunywa soon wale wote loni piga vita darasani mimi mwenyewe na darasa nakuja kama sati na showbiz ya cancer nite Yoshua Pastor Kasugujei na nikiamua nipotee kama Kuke reka dutangurire ngaho nyene kuri kupotea kwa Kuke no naraneze cyane mbonye coming soon ya Kuke umva no muntu yageze gutakara nyine arabura muri industry yacu benshi bamuvuze ko byinshi ariko yagiye kugaruka afise ingufu zidasanzwe na respect sana coming soon yake. Wavuze ko unataka kupotea kama Kuke nawe ushaka kubura hamuzogaruka uzanye coming soon cyane. Coming soon navuze ati naweza kupotea kama Kuke hama nkaza nka Kuke amekuje ko poa saizi anamiliki magari na madam yake Titi Love na mtoto wao wako fresh. Coming soon ya Kuke iko poa. Hariho ibindi uvuga indirimbo yawe irifirimwe amajambo ari philosophique ko niwe yandikiye dabo. Je ndi yandikira nabandi nkabandikira. Nta rumwe yegeza gufasha. Kabisa. Ndafisa abantu iyo nshatse gusohora indirimbo ndafisa abantu ndayumvisha kwanza ikiri kuri papier bakayumva baje kuyumva bakambira ati aha ni heza ibi ni bien fresh uko ariko nta n'umunsi n'umwe ndavuga ati ngo ndatwari umuntu ide ngo anyandikire ayava. Okay, na ulikuwa unataka kumaanisha nini kusema ni music, hii music unafanya ni music ya biashara sio biashara ya music? Maana yake ni nikisema sifanye muziki biashara, nafanya biashara ya muziki. Umva sifanye unaona kuna watu wanafanya muziki biashara yani kama tu yani sio kipaji kwao. Yani anafanya ili pesa iingie. Maana yake pesa ikatika na muziki wake unaisha. Lakini mimi nafanya biashara ya muziki. Kwa hiyo mimi ni tuvuge umudandaji. Unaelewa hiyo. Yani muziki wangu ndo nani yangu. Yani tuvuge ibidandazwa byanje. Jendo mudandazi wa ndumudandazi. Na kandi kazi ukora amafasi yo kuri. Donc akazi office ni music gusa. Nkora music yonyene. Mperuka ku ishure ubu nararutse nyene ariko bishose ndashobora kubandanya ariko kazi kanje ni music. Ego none abo bandi bakora akazi ka music atari kibiashara. Wowe ubona gute ari nka wewe? So sinshobora kuguharira umuntu uko ameze niko ateye basi nukumwaje hivyo hivyo.
jewe ndafise strategy yanje nabo nyene bafise strategy zabo bijya narinje muri coming soon abazobikurikirana abo sinzi ngeno bivuga mu kirundi cyiza. Okay, na ahandi bavuze ngo unakuja na showbiz ya cancer sinzi. Waje na showbiz ya cancer. Ego hanyene showbiz ya cancer manake ni nakuvuga ati nakuja kama sat B na showbiz ya cancer. Umva yaragize showbiz yiwe ya cancer irafata acagira iwacu concert irafata na niyo concert yamamagajemwo ndaririmba bo concert yari imeze neza na showbiz yiwe yarafashe ibintu byaragenze neza. Tukiraho nyene imbere yuko coming soon isohoka twabonye post aha na Facebook WhatsApp ko Magic Ngolongolo yabuze yatakaye ya message mama wawe byari imeze gute? Namanatakaye mu bantu batandukanye namanatakaye ariko muhira sintakara. Sasa kira bishike muhira ko natakaye nibyo byatumye abantu bose bamenya yuko natakaye, ariko ikingolongolo cyama cyatakaye ntakarira muhira, ariko mu minsi yeze sinatakariye muhira natakariye handi. Urumva watakaye ni watakariye muhira kandi amero batazi nyine watakaye. Nama natakaye kuva kera. Nama natakaye n'abantu benshi bama bifuza ati mbe Kingolongolo yagiye he? Kingolongolo ko atagisohora imiziki, ariko mba mpari mba nicaye home n'umuvyeyi, ariko iyo munsi sinatakaye, umva natakaye just no muhira ni bambone. Sasa bisigura yuko byashe bija no kuri social media kubera yandikiye manager wanje amubaza ati mbe Mr ari he, imisi 3 iraheze tutamubona ibintu nk'ibyo. Sasa manager acagira igihababu kubera azi yuko hari beef ya je na manager, acayibaza yuko uyo musore niyamara gutakara bica biboneka ko ari je kubera ibintu nk'ibyo tu. Sasa manager acagira igihababu acabishira kuri social media, ariko byari bisanzwe cyane shobora kuva muhira tu 2 jours 3 jours. Ibivuga ko ari wowe wabishatse kugira ngo bishobore kuba ibe boss ibe showbiz kubera ko ari ugira usohora indirimbo abantu bagira intention yo gukurikirana byo kugira ngo indirimbo izoshike ishika mu mitwe yabo n'ingogana ngo ntagari wowe. Sindavyibaza ko ari uko kubera ibintu bya postinzwe na manager wanje, sindavyibaza kabisa. Gusa ndafise indirimbo yitwa coming soon, nkaba naravuzemo n'ibintu byo gutakara kuba byinjiranyemwo, birashobora kuba byinjiranyemwo tu, ariko wabyungukiyemo. Nakimwe ndabizi ko wallahi yego kabisa. Nakimwe bizi ko ariko byakubereye inyungu muri make. Bose novuga ko ari inyungu kubera ibyo urashobora kunkwegera canke ibintu nk'ibyo tu. Jim, impamvu uvuga ko ni kunikura ko byatumye uvugwa cyane après quelque temps ucusohora indirimbo umva ko indirimbo yawe yaje ukiri mu mutwe y'abantu. Reka ndabishime nabyo nyine. Okay, shemire manager ko yarayipostinze. Hama ikibazo kitagatera na manager kimeze gute? Kiracaye canke caravuye? So ikibazo kirahari na nico kindaje shinga na nico cyatumye mbona koze coming soon nibaza yuko ivyiza biri nyuma kandi ari byinshi. Sasa rero ikibazo kiri hagati ya management yanje na jewe nico gituma nico cyotuma zijya coming soon zanje zose naririmbye muri coming soon yanje bitaja habona kubera naririmbye ibintu byinshi, naririmbye ko ngiye kuba international, naririmbye ko ngiye gukora ama collab atandukanye, ariko ninamara guhuza na management yanje ndizeye yuko ibintu byo bavyiza kuruta cyane zijya coming soon zanje kubera nzochanza zishira habona abantu bose bazimenye. Ego ibintu biri ku meza ko turabivugana ko ejo azobaheza cyane. Ubu kuraraba progrès aho bigeze ubona byiteze kugenda neza canke biracari imbere cameze nabi canke biracari hasi? Byose ni Imana gusa ndi kumwe nabo birashari kumeza nkuko nabivuze, kandi ndafasha kanya ko gusaba imbabazi management yanje kubera bafitiye coming soon zanje nyinshi. Bafitiye coming soon zanje nyinshi kandi zotuma music ya Buja Flavor itera imbere, abantu bose babona yuko muri Buja Flavor hari abantu batandukanye bafise ama talent akwiye. So ndasabye imbabazi
nivuye inyuma management yanje kugira dutangure dukore ziya coming soon zanje zive mu nzira. Ego hakaba hari umwe mu bakora kurikirana Bujumbura TV ari muri management ya Trust Nobody ashobora kushikiriza inkuru n'abandi canke kubwira abandi ko Magic yasavye imbabazi kandi zivuye ku mutima kuko bakuba bivugiye kuri television nuko bivuye ku mutima. Ego coming soon urukura yitegura kuyikorera video clip canke iri mu nzira canke imeze gute? Nkuko nabivuze muri coming soon nuko mfise video nyinshi, mfise video muri coming soon nyene ya coming soon, mfise na video y'izindi ndirimbo nakoreye hanze y'igihugu. Ibintu byagenda neza muri management bakanyumvira toshobora kubandanya n'ibikorwa. Yego. Magic akajambo kanyamubwira abafana bawe, ubwira management yawe, ubwira Bujumbura TV nakaye. Akajambo kanyuma mbwiye abafanzi banje nuko nariko ndaryama cange ngo sinzire umukondora zosi, ndiko ndakora nivuye inyuma, ndiko ndaca mu mayira yose kugira nezereza abafanzi banje nkuko nabemereye yuko nazofa ndabahaye ibintu bituma bahora, nzobandanya ndabaha ibintu bimeze neza bisukuye na niko nzobandanya, ariko biciye muri management yanje umuziki wanje uzomera neza cyane. Ushobora kudukurikirana kuri site web yacu ni www.bujumburatv.com, Twitter, Instagram, Facebook, hose ni Bujumbura TV. Reka ndabashimira cyane kwa mwafasha kandi mukadukurikirana, tarakora subscribe wikora ubunyene kugira ngo ushobore kuba umwe mu baronka ama emission yacu ubwa mbere imbere ko abandi bashikira. Murakoze cyane naho utambikira gikurikira. Ciao ciao. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.